baba bataco bakiharaniye nawe ari match amikali itegezwa kuba ari match ikomeye niyo mpamvu ubona nka resita bari kimwe ku busa nabonye bagerageje ibishoboka byose nibatakaza iyo match Musongati ariko nyene mu giswaye bavuga ngo wa Salim Amri nuko rero umugwi wa Aigle Noir ukunze gukarira Musongati babatsinda igitsindo kimwe ku busa Musongati biramanutse mu kibazo ca kane Aigle Noir nayo igagabanije amanota yayo iguma mu kibanza ca gatandatu nuko rero bimeze message Ngozi yo yari mu kibanza ca gatanu yoyo yaciye iharonkera iravuga ati yari mu kibanza ca gatanu n'ivyo bwati reka ngabanya amanota kuko umugwi wande wa Interstar wawutsinda igitsindo kimwe ku busa Interstar Yves mbona ivyayo rero biko biramira nabi bafise amanota 23 uri munsi y'abaherutse gutsinda Tel Aviv yatsinze mu Soshuga isonota 20 ubona yuko rero naho nyene riske ni riske iracariho kabisa riske iracariho match zine byose biba bigishoboka ni Interstar rero yukugerageza ibishoboka byo izierega kiki impamvu tuba tuzigarutseko ni equipe zikoroka bikababaza buri muntu wese iri zina Interstar n'amateka aho bigeze ko bababarizwa nk'ubu twe twariko turabarindira deja kuraba yuko hari ico bokora kibasubiza ku kibanza vitari rimwe no munsi uno munsi tuba tugomba urabana twebwe mu myaka nka 15 habonetse novuga politike nshasha canke ukuvyuka kwimigwi cyane cyane ikomoka mu ntara uno munsi irashobora kuva kuwa mbere ugashika ku mugwi wa gatandatu yose ariyo mu ntara twarabibonye muri izi season yabuze aho byabaye ugasanga Flambeau ibaye ya mbere Bumamuri rakurikiye message Ngozi Aigle Noir ni naco gituma Yves uno munsi imigwi yo mu gihugu gati twavuze ko naho twokwita inyuma gato imyaka mike dufata imyaka 5 gusa urumva naco gituma uno munsi Vitalo ivyo kwirakora imigwi yo mu gihugu gati iraboneka yuko ni ibintu tutari duheruka ivuga ati no ro football girisubira Bujumbura voilà umuntu wese bihuye avuga ati no ntegeza gutsinda Vitalo ariko ivyo ntibikuraho amateka ya Vitalo ntibikuraho amateka yande ya Interstar ntibikuraho ko abari byiza Interstar na Vitalo nazo zije kuko biba bikomeje hose twigeze kuba muri periode football ikomeye Bujumbura gusa uwa mbere gushika kwa nyoga sanga nabi Bujumbura none ubu turi muri periode football imigwi ikomeye niyo sinovuga ngo football ikomeye kuko niyo migwi ikoresha benshi babonga imigwi ikomeye niyo hagati mu gihugu ariko bibaye mvyiza twobona y'Ibujumbura nayo yasubiye gukome ariko hakagumaho n'ubukomezi bw'imigwi yo hagati mu gihugu ahubwo tukabona bamwe baza nk'ubu Vitaligiye kugitwara umwaka uzakaza umuntu agacarenje gakaza kakibaka Interstar nayo kaza ariko ya mazina umva iyo tuvuga Bumamuru tukavuga Aigle Noir tukavuga message Ngozi tukavuga Musongati tukavuga izo zose zo hagati mu gihugu tuba turiko tuvuga imigwi iri kirubaka amateka yayo mashasha voilà kuko mu myaka 30 iyo migwi ntiyariho no mu myaka 20 reka tuvuge niyo yari ikivuka myinshi imwe urumva ntiyariho iriko yubaka amateka mashasha rero si vyiza amateka mashasha kwa futa ayakera ahubwo nibibe continuity kubera iki uno munsi amavariete umwatware hamahazu yunda atware ariko turavuga mu myaka 5 City ni shasha City ni nkizi za Bumamuru ni nkiza Aigle Noir urumva ariko mu myaka 5 yiruka nande na Liverpool nayo ni muri ya migwi ya mbere imwe ifise amateka ya kera ibi ni bikombe byinshi umva baracari muri iyo competition still Manchester nubwo imeze nabi nta numwe arayijabuka ku bikombe bamaze 13 badakora ku gikombe muga niyo gifise ibikombe byinshi ico kintu rero nico na football yacu keneye namwe mvuga Yves nti umugwi wa Interstar tubona yuko muri iyi myaka no yita ko ari 3 canke 4 mbona umugwi wa Interstar twarabona imanuka ugasuruka duga ugasuruka manuka ukadubura hamagira amahigwe undi mwaka kwasuruka duga ubu naho nabonye Interstar hariho ibice
byinshi canke byo wabigereranye yuko uwo mugwi hariho de probabilité ko ushobora kusura kumanuka. Ndavuga ni Interstar umugwi nk'uyu urinze ubona Yves ni gake twabonye ngaho Bujumbura canke nye muri Primus League iyo umugwi umanutse inshuro zitatu canke zine usura kugaruka. Bon, biba bitanga n'ibimenyetso bibi cyane uko burya naho tworeka kwirengagiza iyo umanutse na rimwe haba hari ikibazo kidasanzwe. Kandi bimaze kuba kabiri bica bitera byunyuka rero. Kuko kugira kabiri niyo mpamvu urabe umugwi wa Muzinga warigeze kumanuka hoho yabaye ikintu gikomeye, yabaye skandal ikomeye, ariko bo ikintu bakoze ico gihe bagiye deuxième division Yves batsinda ibitsindo 8 donc warabona ko gashavu ko kwifuza agashavu bari bagishuhiye ko bari bacumva ko batakwiye kubarizwa. Yes, bari bagikomeye ariko mugani wawe bibaye kabiri gatatu murateba mukahamenyera urukandira kuhamenyera. Utanga example za equipe za Prince ni equipe na ifite amateka ifite ibikombe byo ngaha muri Primus League. Urabona ibyo bintu kiki yaragiye 3e division sinzi kwinda gihari bisa na kwa kuntu mwebwe abantu mwavukiye i Bujumbura ushobora kuronka akazi nk'icyankutse bitangura bikugora ariko gatidu kamenyera tu bitangura bikugora cyane none modovi hari ahantu kabisa no kabona ko ubuzima bwahindutse ukabona nyene ko ivyo bintu utabishoboye. Noneho boss mu kugukomesha kagukubita mitasyo y'imuyinga aho utangura kumenyera utangura kumva nyene ko bwa buzima wabumenyere. Nivyo byibi rero byo muri Premier Division. Uva muri Premier Division witwa Muzinga n'izina ryawe n'amateka yawe uvuga uti twe twamye namye mbarizwa hamwe na Vital Interstar gusa. Ukaja muri Deuxième Division. Birayigora kuvyumva. Niyo aho ubona ama reaction yari 5 6. Ariko ngo bimanutse ubugira kangahe? Ubu nibaza kuvuga kabiri cega. Bugira kabiri. Kabiri ubu yakubitwa kameze gute ntaco bikiyibwi kwibera hehe iribereye muri Premier Division babe muri Deuxième. Ubu isigaye igwana ntikoroke ubundi biriya bintu nka Deira yakoze byategezwa kuba biriko bikorwa na Muzinga. Voilà ahubwo ikintu nabonye tuza kwigaruka ko mukanya iyi migwi niko ndavuga ati Interstar bivanye c'est vrai nibibazo peut-être bifise kuko imigwi presque nka yose muri Primus League ibyo bibazo by'ubugira bufise byabifise zitari nke, ariko ni Interstar mvuga nti mfitiye amakenga cyane gose bugingo yomanuka dushobora gusanga uwo mugwi tubuze ukagenda amazima yongo tugasigara kwizina tuvuga tuti Interstar tuvuga ngo harabaye kabisa kuko zamanye muziko zagiye kunye manyuma fantasy zaragiye Interfc ziragenda Flamengo konyene Prince uko nyene kandi byo naco bifasha football yacu. Oya umva ni ca kibazo c'uburyo ubora yuko imigwi na cyane ya hano i Bujumbura iriko iragira ikibazo cerekeye uburyo abantu bashangosha mu buryo naho bavuga ati numugwa mukuru w'ubutunzi, ariko ntitubona ikintu cerekeye imitahi ija mu migwi ya hano i Bujumbura, ariko tukayibona bija mu gihugu hagati hoho babitahura bagashira imitahi yabo naho bari mike, ariko ubona yuko imigwi yabo iba iri stable. Nuko reka dusimbire ku rukino wo ku munsi w'ejo kurahuza umugwi wa Olympic Stade wakira hariya kuri stade Umuco Imuyinga umugwi wa Vitalo bati twebwe turi ku manota twari ku manota 10, ariko umugwi wa Flambeau du Centre wirahira umugwi wa Magalang Boys bitsindo 4-1 ku munsi wa gatatu, duja ku manota 3 ati uko biri kose duteza gushiramwo inguvu kugira ngo tugire dusoye kuri ya ekari ya 10 points, kandi ariko umugwi wa Olympic Stade nkuko nakubwiye ati uno munsi imigwi mu gihugu hagati iravuga ati nta mugwi w'Ubujumbura ubwirizwa kudutsinda, bagenda ari Imuyinga bari barahiye bararengo bati nta Vitalo dutsinda. Vitalo ati murahumba turaje kwitora 3, ariko siko vyagenze bihera ari gitsindo kimwe ku kindi. Rero vyumvikana Yves kuri iyo match mbega ntihoba hariko harabaho kubakinyi bonyene, habayeho pressure kubakinyi bivanye nukungene bariko barayigereza ku gikombe. Oya nta pressure, ahubwo ni concentration igabanuka kuko Vitalo baza bakibonye kijya kibikombe ni question ya journée bagitwarirako. Hariyo je ahubwo mbona umengo uko bagwiza amahigwe
niko baba deconcentre. ni ya pressure ndakubwira kuri bo bavuga ati igikombe kiko kiraza ugaca Si usanga pressure comme tel. Eh. Jewe mbona ahubwo kumengo baba bijejaye. bakahorasha nyine kavuga ati Bakabona nyene ko nubundi ariko aya manota. mathematique muno munsi bari kuri 8 points Ego mugabo nta kiza kubuza. hasigaye 12 points Nta kiza kubuza Vitalo kugira ante gutwara igikombe. Reka ndabikwereke neza. Uraho ibiharuro ukuntu vyari bimeze. Nk'ubu Flam magara yaba nuko nayo nyene itishoboye. Yaba ifise ububasha bwo gutsinda. Flambeau du Centre. Hanyuma Vitalo kagenda igatsinda Muyinga kijya gikombe cari gitaje. Vyari bihe. Ivyo biharuro. Iyo bitanguye kuba ivyo biyo biriko vyerekana ko ni question y'umwanya. Umwanya n'umwanya turagitwara. Niyo mpamvu rero ndiko ndakubwira nti kuri Vitalo mbona ari question ya concentre. Nabwo bariko barashiramwe inguvu. Nk'izo bari bakwiye kuba bashiramwo bakiri muri journée 10 bagitango ya phase retour. Urumva barabona nyeko Flambeau itazobafata ni question y'umwanya turagitwara tutagitwaye muri no journée tuzogitwara mu ndwi kurikira niko vyari bimeze urabizi baramutse batsinda nuko iyo no batsinda ariko bimenya yivi kuba begarije bibongera igindi journée no kuvuga bazorindira gushika kuri journée ya 28 naho nyene urumva bigenda bibuko ntibibujije yuko ikijya kibuga cy'Imuyinga kigoye ushaka kugenda ntugire nte ntikikorohere nkuko Vitalo nyene yataye Imuyinga urumva ariko ico utonyumvisha Vitalo ntibuze ubushobozi bwo gutsinda iriya ekipe ega turiko tuvuga Vitalo yakuye amanota Igitega atandatu ndabesha kuri match zanuzenya Vitalo yahakuye amanota menshi hariya Igitega kandi Igitega ariyo hariyo tere igoye n'ama equipe agoye cyane gusohoka ndiko ndavuga rero kuri uku kwijajara ntibishobora kubakuta sheri oya Vitalo ntizobura igikombe kubera ko burya kiki mentalement na moralement haje hari akantu k'inkebuzo bagize ati bwabo turashaka kugenda Muyinga tukwibaza ngo tugiye kuyanoba gusa tugasanga turahatsitaye kajya nako karaba boostinga simbona nka joni kurikira bazoswa kugira amakosa nkayo mugabira nashoboka kubera iki aba ba adversaire ba Vitalo banyuma urabona nkajya Olympique Star ni yakangahe buryo Olympique Star yindwi urumva ntaciharanira yarikuye kuba ariyo yaregeje ariko impamvu ubona itaregeje ni kwa kundi ko kuvuga ngo kiki twebwe turagomba ino saison idusige mu Vitalo utavuga ngo natwe yadukandagiye mu bandi iyi cyo kintu kizokora muri zijone zisigaye kuri Vitalo mwebwe uko mu besa kose uko mutakaza concentration mumenye yuko abo musigaje gukina bazoza bo bipfuza kuvuga ngo twebwe tugomba gukora ibishoboka byose mu batsindwa na Vitalo ino saison nubwo bagiye kugitwara ntitubemwo ico kirabaho baragukaniya koko niwe uri mu leader wayoboye benshi burya twarura Vitalo ino saison ukonganyanganije na bake uretse gutsindwa gutsindwa ko ni gutsindwa atsinzwe rimwe nta match zitanu nzi Vitalo yanganije yanganije umenga na Flambeau du Centre yanganya na Musongati banganyije burya nande niyi mbe nindi banganyije Bumamo ntibanganije yali umenga Bumamo faze yali baranganije oya yarabatsinze nta match nyinshi usanga ari nka zine urumva rero ico coco ntikikuraho Vitalo bacitegurira imatch ni mugome muhure na equipe yanyuma ntizoborohera muri no mpera za sezo kuko umenga Rukinzo ntibarakina message ngo ntibarakina muri phase ibaze nkizo match nico randa kubwira umuntu ashogira ko amakenga avuga ati Flambeau du Centre acafise match zikomeye muri izo match nimbabona ati Olympique Star yo ishizemo agatego cyanye iyi Rukinzo ntiyashama agatege message ngo zigashama agatege ugaca usanga nk'ivyo uvuga birashoboka ariko quelque part urabona yuko abakinyi bazoba barashije bintu uzosanga igikombe bagitwaye reka tubanze tubisu Vitalo ifise ubushobozi bwo gutsinda uwo ari we wese inosize kuko yabitugaragarije ico tuma Vitalo igira umusaruro mubi nuko kumva ko byarangiye bitararangira ariko nyese mbona bagitakaza mu biharuro wavuze birashoboka mu biharuro birashoboka ariko Vitalo ndayibona kuri 95%
ku gikombe ni kesiyo y'umwanya gusa ngo bazogitwara ku munsi wa kuri june ya kangahe muga Vitaro mbona bategerezwa kugitwara koko iyi yoyo yaba boostinze gose iyi ibateye ishavu ibateye ishavu ariko ku nyungu za championa ni navyiza ko biceregwa ntabwo mu myaka nk'itanu iheze tumenyereye kubona ikipe igitwara ngo june ya kangahe kandi n'ubundi nivyo hari idasura kuryoha iyo asigaye nk'ubu hasigaye june zine asha izo za Vitaro zose zisigaye Vitaro icikina june asigaye zitatu kuvuga ngo yabaye champion ivya Vitaro byo twora twabikuye muga nk'ubu ntibikiryoshe nk'ubu ndi sirko Vitaro izoza gukina chaque journée ariyo duhanze amaso kurusha abandi bose kurusha ibindi byose biriko birakinirwa kabisa tuzoba tuyihanze amaso nuko rero bona umugwi rero wa Vitaro uranganyije n'umugwi wa Olympic Star igitsindo kimwe ku kindi haca haba rero difference y'amanota agera ku 8 undi ukina nababwiye ni RB Masipirati yatsinze umugwi wa Tigre no gitseke ku busa Rukinzo nayo iri kwiraza neza ibitsindo bine kuri kimwe mu gwa Kayanza Rukinzo ica yifatira ikibanza ca gatatu kuri no mwanya kandi Rukinzo yitwaye neza cyane hamwe n'umusore wabo witwa Destin yatsinze ibitsindo bine wenyene bijya isindo zose babitse yose aciye akwiza n'ibitsindo 19 kuri classement niwe abayoboye asumbye arambaramba yego umusore yatsinze bine ndumvikana ko ari wenyene cyane gose umwana akomeye cyane twamwakiriye ng'abantu baravyibuka umwana akiri muto cyane gose akiri muto gose wumvise akora ibintu nk'ivyo uravuga ati kabisa uyu musore ariko avyitwaramo neza twari twabonye bari kubaramusiye gatoyi ku bitsindo ariko ntiyigeze arera amaboko yarabandanije akora ubona yuko ahashije intsinzi umugwi wande wa Rukinzo ubona yuko wikurikiranije kabisa Rukinzo nayo irikishimangira kuguma muri zine za mbere ni kintu ciza cyane buriya ino ekipe iratera imbere kabisa nta muntu numwe yayihaye aya mahigwe oya kabisa ariko turavye ingene ariko iratangura Bamwe tugati Rukinzo nyabura nyabura nka 8 twatanguye kubona tuti ibandanije ubu buseri irashaka kandi yagumije ko gusa ni vya bintu dukunze kuvuga tuti Big 4 ngira ashaka kwironka mu nyuma abakinyi nk'abo usanga babakome ukabona rimwe na rimwe hari gihe bakomereka ukumva cyangwa sanga sezo iraheze barigiriye bagiye hayi wacu turabizi ekipe zirasambuka cyane à la fin de la saison cyane ko ariho bakura amafaranga iyo batomboye bakagira elema imwe zibiri zitatu ziba nziza zigashimwa hanze y'igihugu nibwo buryo bwonyene ekipe ngabo ufaditse bashobora kuronkamwe amafaranga nuko rero niko inkino zagenze kuri munsi wejo wa kane rero classement ibirahindutse Vitaro iracabika ca mbere amanota 65 ikaba irusha amanota agera ku 8 mu gwa Famodi Centre mu kibanza ca kabiri n'amanota 57 Rukinzo ni gatatu amanota 53 Musongati ya kane amanota 51 yamanutse Message Ngozi ya gatanu amanota 51 Aigle Noir ya gatandatu amanota 49 Olympic Star ni yindwi amanota 41 Buma muri 8 amanota 38 y'icenda ni Burundi Sport Dynamique amanota 32 RB Masipiri ni y'icumi amanota 30 Moso Sugar ni y'icumi amanota 28 Kayanza United ya 12 amanota 28 umugwi wa Interstar ya 13 iri ku muryango amanota 23 rero imigwi iri kabisa mu kinogo irahatukura ni Tel Aviv ya 14 amanota 20 ya 15 Tigre Rwanda amanota 18 nayo mugwi wa Magara Young Boys ni wanyuma wowo tayari bikaba byararangiye ukaba wareje kwimanukira mu cicaro ca kabiri nuko rero bimeze muri Primus League reka rero tubabwire muri ca gikombe c'umukuru w'igihugu amaze rero kuba hasohoka rero ikirangamisi c'ukungene inkino zizogenda mu gikombe c'umukuru w'igihugu nuko rero hariho match ziterekanyijwe nuko bazokina iyo bakina bavuze bati tuzokiniza inkino kugira ngo nta muntu numwe azokinira iwabo bose bazogerageza gukinira kuri tele itari iwabo nuko ni telenet aho rero tubona imigwi izokina ku munsi w'Imana umugwi wa Regions Athletic uzokwakira umugwi wa Bumamuru hariya kuri Stade Gatwaro mu Kayanza hama ku munsi wa kabiri hazoba inkino ziga kuri zibiri aho kuri Stade Rukundo hari Ngozi umugwi wa Garage Express usanze ari umugwi wa hariya Igitega uzobakira umugwi wa Rukinzo w'igipolisi wasanze uri ngaha ibujumbura hama umugwi wa Buganda City no hari Buganda mu Cibitoki uzokwakirira kuri Stade Rukundo
inyuma y'urwo rukino rwa Garage Express na Rukinzo uzokwakira umugwi wa Burundi Sport Dynamique wa hano i Bujumbura nuko bimeze rero ko byashikirijwe n'usanzwe ari arongoye komisiyo ya competition mu shiramo ry'umupira w'amaguru ko match ari nkeya none ni nkeya si coupe du président ni coupe bazigabuye kuko umenga burya bageze muri ni quart de finale 16e de finale 16e de finale 16e de finale izi nizo zizoba izindi zoca zikurikira kuko izindi ntibozigira kuko hariho kumbura ngira ngo match bazoca bakina ahubwo hari zasivye hari zungurujwe nuko rero nizo nkino zihari muri coupe du président aho ubona yuko hariho ni 16e de finale urumva ni kwa ariko inkino ni nyinshi hivi inkino ni nyinshi hari zungurujwe gusa ubona yuko hariho bari bavuze yuko ikirangamisha cyasohoce cyo muri FFB Academy ubumwe na RB amasipiri bazokida kuri stade Urunani hama iyo navuze Legends Athletic kuri stade Urunani inyuma y'ugo rukino hazoca haba RB Legends Athletic na Bumamuru hama kuri Centre Technique ku munsi w'Imana nyene Buja City izokina na Magara Young Boys hama kuri Centre Technique nyene nyuma y'ugo rukino ku munsi w'Imana wiswe Interplan FC izokina na Interstar kuri stade Ngoma Igitega Muzinga ngica yakira umugwi wa Kayanza United urumva ko bagiye bagera amadélocalisation nta mugwi numwe ushobora gukinira iwabo stade Ngoma nyene ku munsi w'Imana isaha 9:50 inyuma y'urukino rwa Muzinga na Kayanza Deira izoca ikina na Aigle Noir hama Rekroko kuri stade Gatwaro ica yakira umugwi wa Olympic Star aho rero ku munsi w'Imana ku munsi wa kane Moso City yakire Tigre Noir kuri stade Ingoma Panthère Noir kuri stade Ingoma yakira umugwi wa Vitalo Intare FC bakira umugwi wa Moso Sugar Company hariya mu Ruyigi nyene Gatwe FC yakire Flambeau du Centre hama Unité New Oil yakira umugwi wa Tel Aviv hama AS Vita Gasogwe yakire Messager Ngozi ku stade Gatwaro Stade Umuco Garage Express na nayo yabwiye yuko izokwakira umugwi wa Rukinzo hama Lumière Dongozi yakira umugwi wa Musongati kuri stade Umuco nyene hama stade one ko ari ivyahindutse kuri stade Umuco iyi Lumière Dongozi na Musongati mborumenga ishobora kuba yasubiriwe nande burya oya niyo kabisa kuri stade Umuco inyuma y'urukino rwa Garage Express na Rukinzo hazoca haba Lumière Dongozi na Musongati hama Buganda City kuri stade Runani icakira mugwi wa Burundi Sport Dynamique nuko bimeze nta numwe azokinira ku kibuga ciwe nta numwe azokinira ku kibuga ciwe ariko kandi urabona ko bikiri kure gatoya 16e de finale hari ama equipe menshi aya première division na deuxième division bagiye batombora imigwi imwe yaba iya mbere zitarajamwo zagiye kuba hamwe hariho iyi yitwa AS Vita Gasogwe iyi equipe kiki nagiye kumenya makuru yayo ni equipe yagiye gufatwa mu mugongo iyi equipe mu bisanzwe ikomoka mu ikambi y'impunzi yari Gasogwe Muyinga ikomoka mu ikambi y'impunzi yari Gasogwe rero muri abayifashe mu mugongo ni bamwe mu bantu bagiye basohoka igihugu bavuye hariya barahabaye barayisiga irafunctiona ubu rero bariko bayitera bariko barayisponsoriza ni equipe nagiye kumenya ngo bavuga bati objectif bihaye ngo ni equipe innocence ntaco bashaka barazi ko batiteguye ntaco ntibiteguye ku buryo bibaza ko hari ico bokora muri no coupe du président ariko barashima kuba barageze no ngaha muri 16e de finale kandi baracayirimwo baracafise amakarta ajwe bashobora no kwikalifia bagashika quelque part ariko ivyo byose babifata nk'inyongera ico bakeneye kiki bakeneye kwitegurira saison ikurikira urumva bakeneye kwitegurira saison ikurikira ku rugero guko barokrita neza bagakina icicaro ca bakarondera tike yukuza mu cicaro ca kabiri ariko kandi objectif no gushika mu cicaro ca mbere kandi baza mu migwi ikomeye no byose no buryo urumva na jewe hajya kiki harimo nakubwira ibintu kumva ko kakantu
uraba amaproje yose yama ari meza sinzi kubitsi realization yani ni igora amaproje yose yama ari meza yama aryoshe ariko wumvise umuntu akubwira ati ibi by'uno mwaka twabiretse turacabirimo ariko twabiretse dukeneye gupambana nibikurikira ivyo mu mwaka uza tuvyiteguri barazi yuko ataco bakoze kinini cyane cyo tumuno muzi bagera niyo participation bavuga ati genda mwipime ha mu mwaka urikira reka rero twipange rero kandi rero umuntu yiha objectif nziza yiha muri ligi kuko muri ligue niyo ushobora kuva muri iki cicaro kaja nga izi za coupe du président yo ni tournoi iraguhira ari na igihe twabonye Delta yo mu Gatumbi di muri deuxième division iragenda iracumbagiye kuramwe bambikina finale na za Vitano kina Vitano ya Kenya nabo Mamudu megari yari Mamudu ibintu nk'ibi rero aba bantu bakeneye kwiha objectif ku buryo mu myaka 3 bazaba bari ku rwego rumwe rudasanzwe kirashoboka iyo hagiye mu buryo kuko uravye muyinga uno munsi dufiseyo Olympic Star inite yagarutse iriko iragaruka mugabo nayo nyene kuko nayo mbona umenga turaza kubigaruka kubona yuko nayo ishobora kumanuka inite ni oil ni mu bibanza atari vyiza nta urabimenya neza yaragarutse ubona niyo gasogwe imigwi 3 y'imuyinga. Donc ico nagomba kuvuga ni giki muri aya ma equipe twasomye yagiye aratombora n'iyi migwi ikomeye kuko gasogizo kida message ngozi urumva nk'iye nka urumva bo ntibo kwizera byinshi kuko ni nivo zitandukanye izi equipe re twage tubonamwe amazina mashasha si byiza ko baza bakaganukira muri izi za ntuzi za 16e de finale ahubwo ifo ko bagira rêve zukuvuga ngo natwebwe tugende mu division turimwo tugire ambition canke tugire ama objectif atuma dushobora kuzo kwisanga ahantu natwebwe hamwe tutabanza gutomborana hariya tutabanza guca muri bya bindi byo gukura kumwa bya bice byo mu ntango za hariya urumva kugirana za rugerege mu yandi majambo mu myaka 15 Bomamuro ntayo twari tuzi mu myaka 20 Aigle Noir nta muntu yarayize equipe ziravuka kandi zivuka uko yego rero muri izi nyene mba mbona amazina mashasha ndaze ushobora gusoma nka 10 ugasanga nta rimwe wari bwumva ayo rero nayo ilifo kwagira ama objectif areva arota gushika kure cyane gushika kure mvuga si muri coupe du président ni mu vyicaro vya buri munsi bikinigwa iyi coupe du président ni na coupe burya ikunze guha visibility abakinyi cyane kuko umukinyi iyo urashobora gusanga match ya message ngozi niyi igasogwe ugasanga match iheze kuko aha bazokina urukino rumwe gusa nta match retour ni rumwe kuko terrain netre nyene naco babigiriye ugasanga match iheze ari gitsindo kimwe ku busa yive ugasanga hari abakinyi babagoye cyane aho rero ntizibura no abantu bati aho rero ashaka kuvuga ati ça tombe bien jewe nka Jimmy Ndayizeye nari mfise ikibazo ku mukinyi w'inyuma dufate par exemple ndafise umudefenseur central jewe ntafise ariko mbonye uyu musore aratugoye kabisa bya bindi usanga na niki gitsindo batsinze ari penalty cyangwa ari corner yabaye nyene muri kafu yaje gatsinda agasanga umu defenseur yamushimye akacagira amahigo kuva muri Gasogwe 3e division ugiye directement muri première division harabakinyire bagira ayo mahirwe bagasimba ayo mahesherwa gasanga birabahiriye rero nuko rero coupe du président cyo kuyigaragaza nuko reka tumira amace cyo tugaruka tugende